murakoze kunyakira. Amazina yanje bayavuze ariko reka nanje ndayivugire. Nitwa Jean Pierre Niroranya, ndumwungere. Kuba mwungere sinovyiratira ariko navyisanzemo. Haleluya. Paulo yaravuze, aravuga ngo igihe nazi wanyu sinaje ndi umuntu arengeye mwebwe, oya naje nciye bugufi kugira ngo tubashe gusangira ivy'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Rero bampaye umwanya muto ariko si muto ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naho umuntu yokubwira ijambo ngo kizwa agaca hagarikiriza aho nyene. Iryo jambo ryo kumaramwo imyaka n'imyaka kugeza aho uzokizwa. Haleluya. Rero bisobanura ngo iyo umuntu umubwiye ijambo ry'Imana, kuko twasanze umuntu ameze nk'umurima. Umurima murawuzi? Umurima iyo uteyemo imbuto, ugisizemwo uwo munsi wa mbere imbuto, ugiye kuyiraba ntayubona. Haleluya. Kandi kugira ngo iyo mbuto imere birasaba kwibanza kugirane kubora. Niko natwe tumeze. Iyo umuntu abwiwe ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirasa nkaho umenga mwebwe muvuga ngo kunyeganyeza, rirakunyiganjije rikakubuza amahoro, ugatinya no gutinya ukikanga. Haleluya. Ariko ingaruka yaryo iba nziza kuruta kwa kundi wikanze, kubera ko ryaguhinduye. Iyo ijambo rero riza kubora mu muntu nk'uko ari imbuto, ni kwa kwikanga umuntu agira bwa bwoba. Bariko baravuga jewe, uyu muntu bahe baravuga si jewe, ukiyumva uko no kuvuga ngo uri kurakira. Haleluya. Rero turashimiye ubuyobozi bw'ishengero Sauveur muri rusange, mwatwiyumviriyeho. Hano mu itorero hari abahungu benshi, abapapa, abamama, imisore n'inkumi, kandi bazi kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko itorero ryaranyiyumviriyeho riravuga ngo reka duhe uyu mwanya Pasteur Jean Pierre. Mwagize neza, ndabashimiye kandi ndabakunda. Haleluya. Ndakunda iri torero. Abantu botangara bakavuga ati arikunda gute kandi tumubonye igihe gito. Bwana Yesu asifiwe. Ahi Bujumbura hari amatorero menshi. Haleluya. Muzohere Kanyosha, mwinjiye Kamenge hoho ntimuzoya harubura, azoba ari menshi. Uva ngaha kuri iri barabara ugasanga amatorero aregeranye uko. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Imana yarantumbereje muri uyu muryango. Haleluya. Irantumbereza muri uyu muryango nisanga hano. Bwana Yesu asifiwe. Rero ntatinze reka dusome ijambo ry'Imana riri mu cete ca mbere ko canditswe na Yohana igice ca 3. Turasoma imirongo 3 igize kino gice, kuvuga ngo umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Takunda gusoma umutwe w'ijambo kuko nawe ubufise ico ha uravuga. Uravuga ngo urukundo. Umurongo wa mbere haravuga ngo murabe uko rungana Data wa twese yatugiriye. Muri Rasubiramwo. Urabe uko rungana Data wa twese yatugiriye, ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu tuzosa nawe, kuko tuzamuraba kwari kandi wese ari neza kuwo arwera.
maze kumenya yuko uyu munsi ari jewe mvuga ijambo ry'Imana, naricaye jenyene ndavuga ngo bujya bwoko bw'Imana nzobabwira iki. Bwana Yesu asifiwe. Mara igihe kirekire cyane ndiko ndatekereza, ariko umutima ukambwira amajambo menshi. Ariko muri ayo majambo menshi nahisemo ko tuvugana ijambo rivuga ngo turi hanga ryatoranijwe n'Imana. Ihanga ryatoranijwe n'Imana. Duhejeje gusoma kino cete ca mbere uko cyanditswe na Yohana, igice cyaho ca gatatu, turavuga iyi mistari itatu canke amavesi atatu agize kino gice ca gatatu. Tuvugana urukundo rw'Imana. Bibiliya y'ikirundi yatubwiye ngo murabe. Haleluya. Iyo umuntu akubwiye ngo raba, ndibaza neza mu kirimi kindi cyanyu ni ihweze. Suko ihweze, raba canke reba. Haleluya. Ushobora kuraba ntubone. Haleluya. Ushobora kuraba ntubone, ariko iyo umuntu akubwiye ngo raba agakomeza kubwira ngo raba, abashaka kukwereka ko ico kintu ari kintu cy'agaciro gikomeye. Haleluya. Mu butumwa bw'isi uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya gatatu ku murongo wa 16, aha hantu n'umwana bahe bigisha kubatiza baza bahamubwira cyane. Ndibuka ko ari ukuntu bakubwira ngo aha hantu uzohafate uhashire ku mutima. Haleluya. Haravuga ngo kuko urukundo, ukubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi. Bwana Yesu asifiwe. Ubwo rukundo nyene, ubwo nyene niko gwatumye Imana itanga umwana wayo kinege kugira ngo abari mu isi batarimbuka ahubwo bakizwe nawe. Haleluya. Hano nabo baratubwiye ngo raba urukundo data wa twese yadukunze. Uru rukundo niko tugomba kwihweza, niko tugomba kuraba. Hari impamvu yo kugira ngo twibutswe kwihweza urukundo Imana yadukunze. Haleluya. Uyu munsi ishengero ryino munsi kibazo dufise, ntimwave mwibaza ngo nikindi. Sabantu batari mu bakristo, sabantu badakijijwe, sibo ari kibazo kuri twebwe. Ikibazo ni twebwe twenyene tutaratahura ibyo turimo, tutaratahura ibyo twasizwemo. Bwana Yesu asifiwe. Isirayeli ni ubwoko bw'Imana, twese turabizi. Kandi muri Abrahamu Imana yari yavuze ngo nziremera irindi hanga. Iryo hanga ntabwo rizoba risa n'ayandi mahanga. Bwana Yesu asifiwe. Aravuga ngo ni jewe nzohagarara muri bo nk'umwami wabo, nkabategeka, kandi nta yandi mahanga bazifatanya nabo, kandi nta yandi moko bazifatanya nabo, ahubwo jewe nyene uhoraho nije nzobabwira ico gukora. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Isirayeli ntiyumviye Imana, kandi uko Isirayeli yagenda itumvira Imana barabihanirwa bagakubitwa. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya iravuga ngo uko Isirayeli yagenda ikorera nabi Imana, ntiyumve amategeko y'Imana, ntiyumve ivyagezwe vy'Imana, ngo Imana vyayitera kurakara, bigatuma igahagurutsa abandi bahereranye, ayandi moko, ayandi mahanga, bakabagiraho ububasha n'ubushobozi. Mu bibazo vya Isirayeli yagize no kugwanywa n'ayandi mahanga kubera ko batumviye Imana yabo. Natwe uyu munsi, uyu mwanditsi Yohana mu njiri yarakozeho cyane ikintu cyitwa urukundo, kandi no muri bivyete vyiwe yagarutse ku rukundo. Iyo twiga Bibiliya iravuga, iyo twiga Bibiliya, inyigisho za Bibiliya ziravuga ngo muri izi nzandiko za Yohana uko ari zitatu, ijambo yagiye avuga cyane, yagiye avuga ijambo urukundo. Aravuga ngo urukundo rugaragara nk'inshuro 50. Bwana Yesu asifiwe. Baravuga ngo uko ba Matayo bagiye bandika bakavuga Yesu, Luka akavuga Yesu, Mariko akavuga Yesu, ariko ngo Yohana mu butumwa bwiwe yanditse no mu nzandiko ziwe zishika zitatu ngo yagiye avuga urukundo. Amen.
Haleluya. Rero Bibiliya yatubwiye ngo murabe urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye. Torero ry'Imana, twebwe turi hanga ryatoranijwe n'Imana. Turi abantu badasa n'abandi. Umwanya wagiye umbana nka muto, ariko reka nkwakwanya siko niyo mwumva ntariko ndatakaza umwanya kugira ngo dukubite ku ntego. Bwana Yesu asifiwe. Turi ubwoko bwatoranijwe n'Imana, ariko ijambo Yesu Kristo yakoze kandi rikomeye mu kudutoranya. Haleluya. Ijambo yakoze, Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu amaze gushika ku musaraba ngo yihweje amahanga yose, yihweza ibihugu byose. Muri ibyo bihugu ni wewe, muri ayo mahanga ni wewe nanjye turi ngaho. Aravuga ngo ikintu nkwiriye gukora ngomba kugaragaza ko urukundo data yakunze. Haleluya. Icyatumye Yesu abambwa ku musaraba si ikindi, ni urukundo rw'abantu. Ntabwo ari ubwiza bw'abantu, ntabwo ari amajambo y'ayandi ngo uri umwami ngo w'Abayuda, wowe uri umukuru w'abamaraya, wowe uri umuti. Ayo si amajambo yagiye kubemeza. Haleluya. Yagiye kubemeza, yagiye kugaragaza urukundo. Bwana Yesu asifiwe. Urukundo twakunzwe na data wa twese wo mu ijuru, watumye atanga umwana wawe kugira ngo bamufashe aho ni twaro bantu. Haleluya. Hano ni byari neza. Aravuga ngo indirimbo yanje ni hahera nayikuye Igorogota igihe yabambwa umukiza wanje, igihe ryacumu ryasobekeranya n'urubavu havamo amaraso. Indirimbo yanje nayikuye Igorogota igihe yabambwa umukiza wanje, igihe yatoekeraga urubavu havamo amaraso, ayo maraso numva ijwi rya Yesu ambwira yuko Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Muri ayo maraso numva mu ijwi rya Yesu. Muri ayo maraso hari mu ijwi. Muri ayo maraso hari mu ijwi. Abakristo muze duhaguruke. Haleluya. Yesu yaravuze, ariko Matayo yaramuvuze neza. Yaravuze ngo Yesu ni umwami. Haleluya. Umwami, reka mbabwire ijambo umwami. Mpagaze kuri iri jambo ryavuze ngo twaratoranijwe n'Imana. Umwami, nta muntu yo kwitwa umwami adafise abantu ayobora. Noneho sinzi ko muri ko murabyumva. Ni wo kwitwa umwami udafise abantu bari nyuma yawe. Matayo aza kwandika Yesu yaravuze ngo ni umwami wacu, bisobanura ngo afise ikundi, afise ihanga, mwe muvyita ihanga, afise ishengero, afise abamuyoboka. aha hantu mugomba kumva neza, mugomba kubyumva ijambo, kumva yuko twatoranijwe. Iri jambo
riragomba kutwereka yuko nta wundi ugomba kumvira, nta wundi ugomba gukora ibyo ashaka atari ibyo Yesu ashaka. Impamvu rero nababwiye ngo impamvu dufite ibibazo byinshi tukagira intambara zimwe zimwe, ariko hari ibyo duhura navyo kubera twakwirikiye uwo mwami, hari ibyo duhura navyo kubera twatoranijwe, turi muri ubwo bwoko, turi muri iryo hanga, turi muri uwo muryango w'abakristo. Ivyo navyo Yesu ni wari ku ngoma. Haleluya. Ariko ibyo twaye tugenda duhura navyo bivana n'imico yacu y'ukuntu tutubaha Imana, y'ukuntu tutagira muri iyo nzira yo gutoranywa. Ivyo Imana izibireka bigadushikira nk'uko yareka Isirayeli. Mwibaza kuko Imana yatoranije Isirayeli ngo yarabiretse? Ntavyo yaretse, n'ubu Imana iracatora. Ukuntu hagurutsa buri muntu wese akavuga ngo ngwino tuvuge urukundo rwa Yesu, ngwino tuvuge iyo wavuye, ngwino tuvuge ivyo Imana yakoze ku buzima bwawe, twovuga bukira. Timuza mwibuka ijya ndirimbo twebwe iri muri kantike ni y'amajana 354. Timuza mwibuka uko ngene vuga, ivuga ngo nahisi yohinduka iki, bambe ikiyaga cyo hindukana wino, ivyasi bikahinduka iki, amakaramu, suko hama isi nayo igahinduka iki, agenda y'abanditsi, urupapuro, abisi bose bakandika ko ivy'urukundo rwayo nibo biheza nivyo kwigwako, wino niyo yoshira. Bibiliya yavuze ngo murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye, kuko twitwa abana b'Imana. Urukundo rw'Imana rwadukuye kwitwa abanyabyaha rudutwara mu kwitwa abana b'Imana. Iyo tuvuga gatonya ku ikanisa, noneho nuko ndabivuze mu Giswahili, iyo tuvuga ku ishengero, itorero, tuza tuvuga ngo n'abantu batoranijwe, batoranywa bavuye ahandi hantu, ariko ngo babe abayoboka uyundi muntu. Haleluya. Aho twatoranijwe ni hehe? Twatoranijwe dukugwa mu vyaha kugira ngo ducike abera b'Imana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo aho ntihaba umuyuda, aho ntihaba umugiriki, aho ntihaba umugore, aho ntihaba umugabo, aho ntihaba umwana, ariko ngo twese nta kindi kintu kiduhuza n'umusaraba wa Yesu Kristo. Ico nico twatoranirijwe, ico nico mpamvu tuvuga ngo twaratoranijwe n'Imana. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 14, avuga ijambo ryiza, aravuga ngo hejuru uhereye ku murongo ni wa 14. Bibiliya iravuga ngo ingene isi yanka Yesu ikamwankana n'abiwe. Uko mureke mbabwire, ntimukabwire umuntu ngo yambara uko, mumwihorere. Muzi impamvu mugomba kumwihorera? Taramenya umwami yakurikiye. Niyo ngora noneho uzoruha. Ndabibabwira ukuri, muzoruha. Kubwira umuntu ngo ifata uko, igenza uko, yego twobivuga nk'abungere, ariko haleluya, tuzoruha. Bibiliya iravuga ngo Yesu ahaye abwira abantu, arabwira ngo kera mwebwe mwari mubisi, kera ntarabatoranya mwari mubisi, ariko nza kubakura mubisi ndabahindura abantu banje. Haleluya. Yesu aravuga ngo umwigishwa wanje uwo ari we w'ukuri ngo nuwumva ijambo ryanje akarikora. Ngo icyo gihe ngo abayuda bari bamukurikiye, baramubwira ngo wavuze amajambo menshi, none tugomba udutabare, dukora iki kugira ngo tuba abigishwa bawe? Aravuga ngo by'ukuri ndabona mwankwirikiye, atariko hari ibintu bikibaboshe, muracaboshwe n'amategeko, muracaboshwe n'ibintu mwigishijwe bitari byo. Aravuga ngo ni wagomba kuba umwigishwa wanje nyakuri, ngo ukaba umwana wanje by'ukuri, ngo ukore iki jambo ryanje rikubwiye.
indirimbo yanje nayikuye ikorogota igihe yaba umukiza wawe igihe yacu yatobekeranya urubavu mara muri ayo maraso umva ijwi rya Yesu. Haleluya. Yesu aradukunda. Hari igihe mpora nibaza nkavuga ngo noneho reka jewe niyigishe Yesu. Haleluya. Kavuga ngo je ngoma niyigishe Yesu. Yes. None impamvu ndiho niyihe? Kibaza. Ora wibaza ico kibazo? Uraciba? Egara abantu batibaza. Reka nkubwire ikintu kigomba kugufasha muri uyu mwanya ngiye kurangiza. Hasigaye iminota 5. Heri no musi wibaza uriwe. Haleluya. Haleluya. Umuntu umwe niwe yavuze ngo abantu benshi baragomba kumenya abo bari canke icuri ari uko abibwiwe n'uwundi muntu. Reka ndakubwira uwundi muntu yokubwira uburi ariko yokwibesha. Ibwire nibwire twibwire noneho wigira inama uvuge ngo ndinde. Haleluya. Hari ikintu pastor atazi kiri kuri jewe, hari ikintu n'umuvugishwa n'uwo bayerekwa atazi. Mwari muzi ko tuterekwa byose, noneho aberekwa. Mwari muzi ko aberekwa baterekwa byose, tiberekwa byose. Ariko hajya yagejeje Bwana Yesu asifiwe, nawe uriyerekwaho, wiyerekweho uvuga ngo jewe mesuku, uvuga ngo jewe hari akantu katagenda neza, yo Yesu Kristo ngirira imbabazi. Uvuge ngo hari akantu katagenda neza kandi ndi ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Uvuge ngo yo hari ibintu bitameze neza, reka ngende mu cyumba canje mfukame zenge. Uko niko kuba umukristo kandi uko niko kwibuka ko watoranijwe. Gutoranywa n'Imana birafise ico bivuga. Dufise intambara n'ivyo turabizi. Isi iraduhama. Yesu yaravuze ngo isi niyo yabanka, muze mumeze yuko naje yamajije kugirana kunyanga. Isi ntiyanka umuntu atatoranijwe, isi yanka umuntu yatoranijwe. Impamvu yo kumwangiriza kugira ngo ntakomeze urugendo rw'agakiza, arazi yuko Satani yaciriwe ku rubanza. Ivyo arabizi. Nitugomba kwigisha ngo Satani ngo azohanwa, nitugomba kwigisha ngo Satani ubwiwe arazi yuko yaciriwe hiki iteka. Impamvu rero atubuza gukomeza inzira y'urugendo rutushikana mu ijuru ni kugira ngo nawe azoronke abo bazorimbukana. Ariko twebwe turavuga ngo indirimbo yacu yavuye ikorogota, indirimbo yacu yavuye ku musaraba, urukundo wavuye ku musaraba. Gisa ku murongo wa 2 havuze ngo abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera nikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzamuraba ukwaye. Paulo ashitse Tesalonike yagize ibibazo bikomeye byo kwigisha abantu iby'umuzuko. Yasanze hari abanyabwenge bafise izindi nyigisho, ngo ico gihe ahura n'ibibazo yagize bimwe nyarutsa, ngo kwari kubwira abantu abayuda, abagiriki, abaroma n'abandi mwe muvuga ngo abanyamoko n'ayandi moko, kugira ngo babahuze bose basengere hamwe. Paulo aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu yamaze gukizwa, iyo umuntu yamaze kwakira ico Kristo yakoze ku musaraba, ntabwo tugomba kumunena, tugomba ko yinjira muri twebwe. Ngo abayuda babiravye baravuga ngo uyu mugabo n'umunyamahanga, ntabwo ari umwe muri twebwe. Yo byoshoboka gute yuko twebwe twemera amategeko y'ivya Mose duhura n'aba bantu bo hanze basanzwe? Paulo aravuga ngo kuko bose bapfiriye muri Kristo Yesu bazukana muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo maze kuvuga ayo majambo, ngo havuye kubera ko bashaka kumwica,
ngo agiye ageze kure, ageze i Korinto, ubundi nawe yari yagiye i Filipi, Sila yari yagiye i Filipi, ubundi aguma i Beroya. Ngo ariko aravuga ngo reka ntume Timoteyo, aravuga ngo genda undabire ishengero ry'Imana iryo twatangije yuko rigihagaze. Ngo agiye ngo asanga ngo abantu bamwe bahaye baricwa bahogwa ijambo ry'Imana, abandi nabo bariko baranyegera, abandi nabo bapfishije ababo, barababwira ngo vy'ukuri Paulo yarababeshe, yarababwiye ngo abapfuye bazozuka. Aravuga ngo ico ni ikinyoma, ngo kandi nimba mwizigiye ko Yesu Kristo ari bugaruke. Aravuga ngo Yesu yaraje kera, uku nimba abanyu batarazuka ntibakizutse. Duhe Imana icubahiro. Iyo ngeze kuri iri jambo nza numva mpindutse cyane. Haleluya. Aravuga ngo ariko bene data, hari ibyo ntashaka ko mwiyobagiza, hari ibyo ntashaka yuko mushira hirya. Aravuga ngo vy'ukuri ndababwira kuko twabibonye kuri Kristo. Aravuga ngo kandi ibi ni ivy'ukuri, ngo ko abapfuye bazozuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Abapfuye bazozuka. Iyi si nigomba kugukunda kubera ko waratoranijwe. Iyi si nigomba kukwemera kubera ko uri umuntu w'Imana. Yemwe amajambo y'Imana ni menshi, nta muntu yo yavuga ngo yamare, ariko ngo ndi kukwibutsa ngo uri hanga ryatoranijwe n'Imana, uri ubwoko bw'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Bambwiye ko ku minota 15 nashobora kuyirenza, ikintu cyo kubwirwa ndi uwa mbere, nkuko naje mbabare iyo mbwiye umuntu ntakore ico namubariye. Rero naje yo bambwiye cangiruko, kandi iyo maze kugiruko birasigura ngo ndarangije. Jambo ry'Imana riganze mu mitima yanyu, mwarahezeka. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata umepata yote. Dukomere ijambo ry'Imana.